iyi ni Musafiri Champion TV buri munsi twama tubagezaho ibiganiro bitandukanye haba ibyivugabutumwa haba ivyerekeye ikigo Disara kuko dusanzwe kenshi twisunga ikigo Disara naco kabari cyakinira twababwiye gisanzwe gifasha abana basanzwe bagendana ubumuga kuri wowe kiri mushasha uri kuraraba kwino TV yacu tugusaba ko ugira sabona cyangwa subscribe aho hepfo kugira ngo buri munsi dusizeho ikiganiro kibashe kugushikira vyihuse kandi tugusaba ugenda ugize ko na commentaire aho hepfo. Uno musi tusanzwe turi mu kigo Disara turi n'umuyobozi asanzwe ajeje ikigo Disara twifuje kuza kuyaga nawe ku bintu bitandukanye turaza kubiyaga ariko tubanza tumusabe atwidondore ashobore no kutubwira n'ijambo ry'intangamarara. Murakoze kuba mwongeye kugendera ikigo cacu Disara kijejwe gukurikirana abana bagendana ubumuga kandi kigafasha abo bose baba bakuze bagenda ubumuga mu iterambere ryabo. Nkuko mubivuze jewe nije iki kigo Disara kikaba kirongowe n'uwitwa Musafiri Jean Bosco akaba ariko kazina kanje nkaba bazo ko ngena muri aya mabanga yo gutwara iki kigo Disara. Uno munsi twifuza kuza kugutembera mutama araze ko bwa mbere tuhereka kuyaga kuri uwo munsi rero twaravyiyumviriye ati nuko tubona ko ngama kino kigo Disara mufise abana benshi bakenera ibintu byinshi imisi tumaze kuza gutembera nka kino kigo ico kibazo twagumye tukigendana naco twashaka kumenya none iki kigo Disara mubikora gute musanzwe mukuraho ubushobozi bwo gufasha aba bana twashaka mutubwire kugira ngo n'uwo ari we wese ashobore kubimenya ati mbega iki kigo Disara kibayeho gute gikuraho ubushobozi bwo gukora. Murakoze iki kigo Disara ubwa mbere ho turashimira cyane umuntu yagitanguje ubwa mbere nkuko tubizi n'umuntu nawe agendana ubumuga kugira ngo yumvire kubaka iki kigo yabanje kwiyumvira ukuntu yabayeho mu muryango wiwe ukuntu yagiye agora abavyeyi bamwe ntibaje mu mirimo ntibaje kurima amaze gukura yaje kugira iciyumviro ciza yuko nawe ivyagiye bigora abavyeyi biwe yabandanije kuvyiyumvira cavuga ati najewe ngiye kubaka ikigo cotuma norohereza abavyeyi baje bavyara abana bagendana ubumuga. Iki kigo rero kugeza ubu kiritwarika cyane abana bagendana ubumuga. Ubu kugeza ubu dufise igitigiri c'abana 50. Abo bana rero 50 bakeneye kubaho, bakeneye gufungurirwa, bakenewe kugaburirwa, ibyo bigakogwa ku kigoro k'uwo mugira neza yitwa Musiri Fidele. Rero ibyo bikorwa akora ni ibintu twebwe ubwacu tubona ko bisize ubwenge uravye amadepanse uravye uburyo akoresha tubona ko n'umuntu yoba afise itunga rimeze gute mengo ko vyoba ari ibintu vyogorana. Kuba rero yari yumviriye gukora ico gikorwa cyo gufasha abana nta gahembo abasaba nta kintu na gitoya asaba abavyeyi babo bana mugaca mubona ko ari ibintu vyo gushimira cyane uwo muntu yiyumvire kubaka ico kigo. Reka tuwe nk'akarorero muce mwumva neza ukuntu harimo akigoro kadasanzwe. Abo bana 50 bagaburirwa hano, abo bana nshaka ndababwire ingene ibintu bimeze muce mwumva uburemere bw'ico kikogwa akora muri komine ya Buganda. Abo bana uko ari 50 ku munsi
barya ibiro 15 by'umuceri. Ibyo biro 15 by'umuceri ubu ikiro kigeze ku mafaranga ibihumbi 3,300. Muca mwumva neza ko ari hafi ibihumbi 50 abana bafungura ku muceri. Ibiharage agura umunsi abana bagiye ibiharage ikiro 15. Ibyo biro 15 ikiro kimwe kigura amafaranga ibihumbi 3. Muca mwumva neza ko ari ibihumbi 12 ku biharage. Naho agacerondera amavuta, abo bana bagaburirwa amavuta y'ibiro y'amafaranga ibihumbi 8. Amakara yo guteka izo mfungurwa n'amakara y'ibihumbi 8. Hame ibirungo bigaca bitwara ibihumbi 5 ku munsi. Abo bana bakoresha amafaranga ibihumbi 85 ku munsi. Nta muntu numwe yiyumvira gukora ico gikorwa ngo bamufashe, twebwe tubona gusa ari akigoro kiwe. Aha bica byumvikana neza ko hamwe abo babumva neza ico gikorwa kiriko kirakogwa n'uwo muntu umwe yitwa Musafiri Fidel, twagira dusabe umuntu wese yiyumvira afise umutima w'urukundo, ari wo mu Burundi ari abo hanze, nibiyumvire ikintu bufasha kugira ngo abo bana dukunda, abo bana b'igihugu nabo iyo atabo ubwo bumuga bwabo nabo bubaye abantu bakomeye, bakagira ingo zabo, bakaregwa nta bintu byo kugorana. Rero abo bantu twagira tubasabe ko bogira umutima w'urukundo kugira ngo abo bana nabo bagire aho bigeza. Aha twosaba nk'iki, hari umuntu avuga ati jewe ndashobora kugira umutima wo kuja gusura ico kigo. Aha kugira ngo bibe byoba byiza nuko hogira akigoro bwa mbere nibasura ico kigo barabe ibihakorerwa. Niho umuntu yoca avuga ati jewe kubona nta gikorwa ndiko ndakora kuri icyo kigo disara naracerewe.